ndavuga ati ivyo rero ku bintu twakoze je ndibaza ko nta ngorane birimwo yotuma mvuga ko nshobora gufungwa icyo kenaraje niho numva ngo abana burya barabirukanye kwishuri bari bakudutumye ndababaza bande abana n'abantu baje mu yego ndabandi bakubantumye ndagenda nshitse ku shure bo bavuga ngo abavyeyi ngo vyabababaje ntibarenze babiri baje kwicyo kintu muri iyo video mwari muri bangahe twari batanu abakobwa bane na jewe ndimo hagati rero maze gushika turagenda kwa DP dushitseyo ntaguciriyemwo kwishure nta bintu byahabaye ngo nkumbure ngo wigane nta bintu byahabaye wewe rero difference y'ibi bintu wewe ntiyaje ku kibazo cya uniform ahubwo yaje ku kibazo cy'abanyeshuri nico yagarutseko watambishije abanyeshuri okay nico yagarutseko akigarutseko ndamubwira ati okay ikibazo cy'abanyeshuri ndavyumva nico tariko Hello boys and girls, meze neza, meze bon. Nkibisanzwe nizere ko mumeze neza. Mbonye ngaha kuri microphone umenye yuko ndakuzaniye update zimwe utazokwigira usanzwe usanga handi. Nkibisanzwe ni Amigo Amin Chaga Classic behind the camera turi kumwe na Tutu Boy. Murabizi neza iyo nicaye ngaha muri studio Simba DJ bafise umutumire buri gihe. Uno munsi fise umutumire. Amabarabara kenshi abandanya kuvyara imana. Zimwe mu mpano amabarabara bandanya kuvyara n'abasore batamba ni Flexa Gang. Uno munsi rero twagiriwe bakwe no kwakira novuga CEO wa Flexa Gang. Umusore azi gutamba cyane niko turi muri studio ariko tugira kariko jovjire yuko abizi nkuko muzagenda mubibona muri tuno tu video tuzaturagenda duca kwa no hejuru. Turakwakiriye musaza. Asante sana brother. Umeze neza. Turashima kabisa nangora. Ku bantu barubwa mbere bakubonye ngaha turi kumwe nande ninde turi kumwe utwibira amazina yawe. Ku mazina niso n'abavyeyi ni Mugisha Imran. Nkaba mbaye ngahe Muyinga nkaba mbandanya talented yo gutamba. Numusore ubona kiri muto numusore hajya cyangwa rubatse. Umusore ni Imran ubona yuko akiri mutonya cyane. Mbega Imran icyumviro cyo gutamba wowe cyaje gute? Navuga ko icyumviro cyo gutamba ni ibintu nisanzemo. Nakuze nkunda gutamba sometimes kenshi aho mba ndi isanga ndiko ndatamba numisha umuziki byarangora kwihangana gose. So kuba byarabaye nk'ibintu biguma bintungura uruko numisha umuziki nsanga natambye. Then hariho anako kenshi hano mu mizirima jansanzwe mu mizirima hari ukuntu rero ino burya ruguru kuko je ndi umunyagiteranye ruguru barafise ukuntu bafise bega bafise imico mu madini usanga nkobo ari kadi cyane gose. So barambwira nashaka akambwira atari ko ibyo bintu ukora si fresh na cyane ko nari umwana vraiment kandi cyane nari mu myaka nk'indwi 9 guca. Barambwira ati ibyo bintu ukora si sawa idini ntiri bitwemerera na cyane nk'umuziki. So rero kubera ko imani y'abana nayo nyene usanga igoye gose ndavuga ati jewe ibintu by'umuziki reka magarike bro. Narabigerageje ariko sinarengeje 3 juru magaze mu barabara nisanze ndiko ndatamba ku munsi wa gatatu kujya kuntumviriza umuziki okora n'abafise amasaro kenshi usanga bivugiriza imiziki ku masaro nisanze ndiko ndatamba nanje ubwanje birantangaza nikanze mbona abantu bariko baracungera ndavuga ibi bintu nzobivamo kweri ndavuga ati kweri ibintu byo guhagarika umuziki nivyo nkundira. Ni Imran rero urashitse ngaha imuyinga uratanguje ya team novuga yuko ari team ya Flexa Gang. Bintu biragenze neza ndabona yuko muri ko muraperforminga neza. Ni kihe kintu ubona kikubera nk'imbogamizi muri wewe?
imbogamizi ntizibura kabisa. Imbogamizi ziguma ari nyinshi. Deja iyi kundi Flex Gang siyo ya mbere. yoba ari kundigize iya gatatu. Iya gatatu mu bihe bitandukanye. Bose baza ari Flex Gang. Yaba ari mu mazina atandukanye. Okay. Yeah. First twari se Ninja Dance yari ya mbere. Turagenda turahindura. Iya kabiri yabayeho atazina. Byarashitse ndagira ikundi atazina dufise bati no gukora kuko burya mu kugira ngo ukire creating izina biraba vyiza iyo banje kuraba mbega iri zina bimeze gute kagiga ko neza ukamenya ivyari byo. So iyo nayo iramera nk'ihagarara mu nyuma niko gushinga rero iyo mubona ari Flex Gang ariko nayo ntiyatanguye ari izina ari Flex Gang. Yeah. Matanguye mitwa gute? Twatanguye tuyita yari One Man Dance. Yeah. Okay. Flex Gang jewe nagira bakwiye kukwakira mumbure ngo hari abantu batabizi batakuzi. Hari story nigeze kumva ari nayo yatumye ndaguhamagara nga yuko mwigeze gukora video mwambaye uniforme z'abanyeshuri. Iyo video kabisa mba mwarayifuse yagumye ku rubuga irateza ingorane. So turashaka kumenya byagenze gute kugira ngo iyo video iteze ingorane mwambaye uniforme byagarukiye byagenze gute? Iyo video nivyo kweri yarabayeho. Ni video navuga ko yishe byinshi yononye byinshi kuri Flex Gang. Ariko kandi koko nona byinshi kwabyo burya uko ibintu byohomba kose ntihaburamwo n'inyungu bizana navyo nyene. So iyo video kubisanzwe imisi yacu dukunda gushutinga aba ari Sunday. So rero twaragiye turashutinga. Okay. Niba biza gushoboka iyo video mze kuyicishaho. Nico gituma naguhamagaye ndaza kwicisha. Okay, ibayibone. So iyo video twaragiye turashutinga. Tumaje gushutinga kuko bisanzwe turapostinga video. Ni video navuga ko yasiyo yaduze gusumvya izindi ariko yarimo creating irenze. Kandi navuga ko ari nayo video dufise yoba yaravugishije abantu benshi gusumvya. Okay. Iyo video byarabanje birawiswa mu kigo c'ishure nyene cy'abana aho abana biga. Ndashaka kutubwire bari mwari mwakoze video mwambaye uniforme zisa gute? Okay. So ni uniforme zari zivanze. Harimo uniforme twese hasi yari pataro abakobwa nabo yari amajipo. Deja ni jeje nyene narimo nambaye uniforme nambaye uniforme ya ishati itukura n'abakobwa babiri zari shati zitukura. Hakaba harimo n'abandi babiri bari bambaye ishati zigomba kusana bro. Yasinzi ni bariko no yivuga. Rero iyo video tumaze kuyisohora iramara imisi cyo gihe ndibuka nako nari nagiye mu vyimirima. Nari nagiye mu byo gusarura. Nchizeyo abana numva barandondeye barambwira ati bijya rero video irashobora kubigira iteze ikibazo bimeze kunuku. Barambwira ati kuko twumva mengo biriko biragorana no bo baza kubisobanura bavuze ko byaturutse muri DP. Bavuga ko kuvyerekeye izo uniforme ari directrice w'abanyeshure yari yabibashikirije. Ariko maze barambwira ati ubwo bibaye vyiza ubona reka ntunaze wowe urarindiriye kuko turabona umengo ingorane. Ndababwira ati vraiment obivanye nuko sanzwe mbona ibintu canke nzi ibintu hajya mu bintu twakoze nta bintu birimo byo dufungisha kuko video ugiye kuyiraba si video irimwo ibintu twavuga nk'inkoza soni reka si tuvuga ko irimo ibintu nyene bitagize ni video nyene nakantu nyene gasanzwe tu. Okay. Comme happiness nk'ibindi bintu byose bisanzwe ushobora kuvuga ati ndabikora nko kwishimisha canke n'umuntu abiravye bimushimisha. Ndavuga ati ivyo rero ku bintu twakoze je ndibaza ko
nta ngorane birimwo yotuma mvuga ko nshobora gufungwa icyo gihe naraje nkishika niho numva ngo abana burya barabirukanye kw'ishuri ziraza ziranga niho ndi zirambaza ati none wewe bari bakudutumye ndababaza bande abana n'abantu bajemo yego ndabandi bakubantumye ti directrice w'ikigo arakudutumye kuko nari nzi iyo ka yariyo nabwiye ati okay ko nari nkiyeza akazi azatereka nishanje ze tugende ndagenda nshitse ku shure bo bavuga ngo abavyeyi ngo vyabababaje yego oro abavyeyi kana ama video ntayo babonye nta nuko n'abavyeyi bamwe na bamwe narumvishe abavyeyi bamwe na bamwe ko bidoze bavuga ati none mu bintu baduhamagariye nk'ibi bintu baduhamagariye n'ibiki ibi vyari ibintu vyo kudukurira muhira ariko baravuga ngo abavyeyi ngo batumye ko bamwe babatelefona numva turiko turagenda ariko mu bavyeyi bahaje ntibarenze babiri baje kw'icyo kintu muri iyo video mwari muri bangahe twari batanu abakobwa bane na jewe ndimo hagati rero hashitse abavyeyi babiri abakobwa bari basanzwe abakobwa bane bari basanzwe bari muri club sikuvuga ngo nibo bonyene harimo benshi gusa ni vya bindi tuba turavuga impano vraiment urumva bakuyemwo abakobwa nabo bari bakoze iyo video ariko kuko benshi bari mu mugwi nabo bari kwico kigo nyene urumva mugira challenge ugatoramwe abantu baza gukora iyo video bivanye na meditation mbona uko bayimerita no kuntu mbega ndisunga ama contract arimwo mu kugira ngo ntore abashootinga video citora abakobwa banje yego kuko nibo novuga bari babishoboye rero maze kubatora mba bamaze kunuma ko ndashika ndicara mu biro tumazemo akanya then baza guhamagara directrice uko nawe nasanze atari hari baramuhamagara izo mbonera kure ngene twirinde gukoresha ijambo mbonera kure aba bantu baramuhamagara so bamuhamagaye baramubwira ko twashitse dushitse bamuhamagaye nawe yarafata yavuze ko yari sinzi hano ngo yarasimbiye turabwira ko aje amaze gushika mu nyuma niho baza rero ku ashitse yarandamukije ko bisanzwe nta bintu byinshi tukize tuvugana mu nyuma tuja dushikira kunoze ya kuri kwa DPI mwavuye kwishira mujya kwa DPI twavuye ku kigo tuja kwa DPI aho ku kigo nta bintu byahabereye oya iwe yacaguma kuduga kwa DPI yego kuko mu nyuma bambwiye ko kuko directrice amaze gushika yavuze ko DPI ariwe yantumye ko urumva bo bakigukura muhira bakubwira ko ari abavyeyi bidoze yego ugende kwishura maze gushika kwishura directrice ati burya bigenda kwa DPI okay rero maze gushika turagenda kwa DPI dushitseyo ntaguciriyemwo kwishura nta bintu byahabaye ngo nkumbure ngo wigane nta bintu byahabaye nta n'ibintu na bito byahabaye ubwo twavuye ngaho nyene n'abavyeyi tuguma tuja kwa DPI batarinze babiri mu bana kuko vraiment navuga ko ikundi nka yose yarigizwe nabo kwico kigo urumva umuzanano w'impamvu yuko bose bari bagizwe n'ico kigo nuko nanje ariho nize bo warahejeje rero narahagaritse nabonye bidapasa kwiga si byanje nasanze atari ivyanje rero maze guhagarika urumva ko umugwiso wa mbere umva ujya iyi flex again navuga ko ari nk'umugwi wa gatatu mu bihe bitandukanye rero bari basanzwe banzi ivyo nkora banzi ko ndabikunda rero niwo muzanano ati wa mwana arahevye ishure azi no kugumura n'abandi kwishura burya bimaze kugenda nkuko ndasobanura ndavuga ati ariko abana twariganye ndababwiye ndabasobanura ati iyi ni impano ati urumva ko bavuga ngo ibintu vyo kuyoberwa kenshi bitegwa nuko kuntu babura
dufate nk'umwanya wo kwiga jewe umwanya ndagerageza kuwutanga kuko naho byasendananirwa ariko we yabo mukorana urabaha umwanya yego ndabaha umwanya kandi ndaha agaciro ivyigwa kuko naravuga ati niba kuko ibintu byo kwiga bigoye nimufate umwanya nimushike kare muvuye ku ishuri nimwitunganye niba ari udukorwa mukora muhira duheze kare saa 9 mube mushitse dukore isaha ya saa 10 dutevye saa 11 mube mutashe gende mutorikaye mu revise hanyuma muzoje kwishura mufise mwacishije amaso mu kaye ariko ivyo biba muri weekend mu mutegura muri weekend oya biravana birumva bivanye n'igihe twaba dufise nk'igihe cyo gushutinga twaravugana tukaraba kuko harimo abantu nkuko nabivuze impano burya impano ni ikintu gikomeye cyane murashobora kuba muri mu bintu muri benshi ariko ugasanga umwe babiri batatu nibo bashoboye icyo kintu harimo abantu rero wasanga bigoye kwiyo mpamvu navuga ati ni mutonde misi yose dukora umwanya muto kuko urumva dukoze tugerageje kugera gucishamo twakora imisi 3 yaba ari imisi 3 icamo tugakora ari rendi hama na mercredi tugasubira vendredi samedi dimanche rero mbibaze kugenda uko mwageze kwa DPE tugeze kwa DPE arashika niwe twara murindiriye umwanya atari muto ko twasanze nawe atari hari dushitseyo arantumako antumye ko arambaza uko bimeze uko dusanzwe twariko turakora ngo niyibanze ngo uniforme ari cyoya yaje ati musanzwe mukora gute muriko mwinjiza gute ndamusobanurira ati nukuri nyakubahwa niho tugitangura ibintu byariko biragenda neza ntitwari bwatangure kwinjiza ariko kuko zino mbuga ziba zifite ibintu zidusaba kugira ngo twinjize aba followers views rero ivyo ntiturabikwiza ngo tugere guhemba kiretse hariho nk'ukeneye nko kudukoresha muri mariage runaka canke mu kirori runaka aradutumye ko tayo niyo mahera dushobora kuronka ariko naho ubundi ntitwari bwinjize bigeze aho yarambwiye ati okay nta kibazo kibirimo ndumva ibikorwa mu bindi wewe rero difference y'ibi bintu wewe ntiyaje ku kibazo cya uniform ahubwo yaje ku kibazo cy'abanyeshuri ico yagarutseko watambishije abanyeshuri ico yagarutseko akigarutseko ndamubwira ati okay ikibazo cy'abanyeshuri ndavyumva nico tariko burya sikuvuga ko nanje banabarondeye hubwo kuko ndabikora ntinyegeje si ibintu mu gukora ndinda kwinyegeza ndabikorera ahantu hagaragara ahantu haboneka rero iyo baje si nirirwa mvuga ngo wewe ngo umunyeshuri canke iki oya kuko ndazi kuko baba baje no mu masatara nayishu ndavuga ati jewe kweri kubakoresha si ukuvuga ngo nta bandi barimo n'abandi barimo abatari abanyeshure n'abanyeshure nabo bari mu cyo gihe bari bameze nk'abavanganye ariko abagaruka abaguyemo n'abanyeshure rero na cyane ko mu Burundi aba bana benshi bari kwishura baba bariko bariga ni n'abanyeshure yego nta kubera nyine mu Burundi atabantu benshi bari batiga rero ndamubwira ati rero nikuvuga ko bino bintu ubwabyo ni impano si bose babishoboye ndamubwira ati kuko ugiye kuraba mu bakoze mu batambye nubwo waraba video ugende uravye mu batambye ukaraba foto ukaraba n'abatambye usanga ibitigira bitangana yego ku foto bari benshi ariko abatambye bari bake kubera batamba babishoboye kumva zuko hatamba ababishoboye ti rero kuvuga ko ikibazo ari cyo kuvuga natambishije abanyeshuri ku mvuro runaka oya nuko ari impano kandi mu byo dukeneye ari kutuza impano DPE yaciye afata umwanzuro umeze gute DPE umwanzuro yafashe yaravuze ati kuvyerekeye ico kintu gukoresha abanyeshuri n'amakosa
ati namakosa ariko ushobora gukominikana n'abavyeyi biwe b'umwana mukavugana iyo mwavuganye bakaza bagakora nta kibazo timwavuganye bakaza mukaba mwavyumvikanye bagakora atangorane ntaco biba bidutwaye mu gihe ya ku masayisho okay directrice niwe avuga ati je rero ikibazo cyo kugushikana cyo gushikana uyu muhungu kuko mu nyuma byaje kugaragara ko atari na DP yari yantumye yari ikibazo cya directrice okay rero aravuga ati je mu cyatumye n'utumako nuko usanga ko abana babaturungikira baje kwiga gacu usanga bari mu bintu kandi usivye nico no mwabo bana harimo bamwe abana mu bamwe abavyeyi babo bari babizi usivye ko batari bambwiye ati ni mukorera na kimwe cyangwa babanyemerere ariko bari bazi bavuga ati okay bavuga ati ibwo bica hose kuyu mwanya baraha bari mwibi rero aravuga ati numva baraturungikira abana baje kwishura cabigira mwabiriya hagira ku manota gasanga bayobewe ndiyumvira ati none niba abana bavuga ko bayoberwa araba bana fisemwe ngaha ubu vraiment tugenda kuri liste y'abayoberwa bose twosanga arabadanseri twosanga arabakinyi b'umupira ndavuga ati icyo kintu ndazi neza ko kitoshoboka na gato ahubwo nuvuga muri societe dufise ingorane yo kudashaka gushigikira sinzi impano ugaca usanga bamwe bari kudushigikira kuko intege z'umuvyeyi simakanga guha amafaranga simakanga agira iki no kugufata ukuboko akagutwara ku kibuga ni godi yatija mu bandu kine niyo ni support kandi iyo ni nayo support imwe ikenewe cyane gusumba izindi zose kuko kudushigikira nk'abayobozi akavuga ati ko iyi mani hari bakwiye kumenya ko ibi bintu bikogwa kandi ntibyinjiriza aba bana gusa canke twebwe turi mu rya mugwi n'igihugu bamenye niba ari abantu bari bakunda igihugu bari bakwiye no gukunda gushigikira impano zose ku buryo niba ari tararona akababonye bari bakwiye kuya support apana kuvuga ngo guca bashaka kuyigwanya ahari bo bishigikiye bimaze kuva kwa DP directrice cha biherera hehe kuvuga bimaze kuva kwa DP novuga ko abana bace bamera nk'abanza barabahagarika okay kubasanzwe batariko barabona video z'abo bana mu minsi myidogirimo mu makomantere nabandayibona hari abidoga ko tutakibabona ya TikTok ho harimo bambwiye ngo aba bana mutabagarukanye turakorana follow ya mbe TikTok mwemegeze ku followers bangahe dufise 2000 mengo n'amajana 2 ya kuko nayo nyene zisa n'izikiri zishasha ariko iyo tuvuga ko iduze vyihuse yatunguye abantu benshi page Facebook ya igeze kuba followers ubu tuvuga niri ku 2400 ego irihuse gose iravudutse ku bintu nyene bitangaje cyane gose bamaze kumbwira uko tuvuga ibi bintu abana sinshobora kubiresista nta kuntu nta buryo na bumwe kuko niba abana babahagaritse nta kindi kintu ushobora guhindura kiretse abavyeyi kuko nubu nubwo boza sindabemerera sindabemerera kubera ko abavyeyi bo baba bata gusa nk'umuvyeyi yonshikiriza akambwira ati uramutora nta kibazo mukore uwo birashoboka ariko mu gihe cyose ntaravugana n'umuvyeyi bijya baza ngo je ngo navuganye ngo yambwiye ko atana kimwe ndumva ko mengo nyene biba bigoye yasa ko mvugana n'umuvyeyi menye niba nyene yavyemeye ariko benshi babwiye ko bashobora kuzoza barabizamo muri vacances umwanzuro wa directrice wacibuhe umwanzuro wa directrice bimaze kugenda uko twaratashe navuga ko ataco yaregeje ko tumaze gutaha yumvishije abavyeyi bivuzwe kuko n'abavyeyi ntibashitse aho twari kumwe na DP oya bagumye hanze turashika arabumvisha uko bigenze hanyuma turataha dutashe niho nyene umuvyeyi yamubaza kucerekeye abo bana aravuga ati abana ntibasubireyo kiretse mu bishatse
ntibasubireyo kiretse uwo muzorungika ukavuga ati nagende mukamurekura twavuye ngaho ncabandanya n'ivyo narimo yego. None abana rero abana kw'ishure byatinze bigenda gute baramenya barayobewe mbure ngo abana sinzi ubwo niba hari inzigo nabo baciye babishiramo kuko bamaze kubona icyo kintu mugabo narabivuga kenshi kuko iyo duhejeje repetition tous les jours duhejeje repetition ubu dufate duheza 17h ndafata umwanya niba ari 17h nkavuga ati turafata umwanya w'iminota 10 tukavuganako tukaganira kuko ibikorwa bisumbya ikiyago bisumbwa n'ikiyago tugafata umwanya tukaganira tukayaga ku ngorane na cyane kuko abari abana bakiri bato umva baba bafise nyene n'ukuntu bakifitiye amaraso asheshe ukuntu nkagicira mwababwiye ati mukwiye kwitwara uku mukabigenza uku ariko mu byo mwakora byose mwitwararike ibintu byerekeye ivyigwa kuko narababwiye ati uyu munsi muriko muraza hano bamwe novuga ko muriko muza kuri forode ego hari arabazi ko abavyeyi bazi ko muba muje mu ibi bintu ariko atari kuruhusha rwabo muza ku kuntu mwe muvyiyumvamo gusa barabizi ko ariho muje ariko muza ku kuntu muvyiyumvamo ntimuza kubera ngo umuvyeyi ndaza kumusezera ndamubwira ati mama nahejeje iki kintu canke papa nahejeje iki kintu rero ngiye mwavya bintu ntavyo bazi ca ndababaza ko turiko turakora ibi bintu ubu urwego bigeze ko ugira nk'uku ukumva muratumwe ko mu gihugu runaka mutumwe ko gukora show zitandukanye bivanye n'ibirori vyabereyeyo mariage y'ahantu runaka DJ sirafatiye ngo mvuge ngo mpere muzakure nahereye ngaha i Bujumbura gusa navuze ati mbega nk'ubu birashitse turi hano Muyinga dutumwe ki Bujumbura bizogenda gute kugira ngo umuvyeyi wawe azokwemerere ico mubanze muciyumvire tumuti wacu rero ubundi kora ibikorwa utisunza abamuvukana ntiwisunge ngo jewe ngo ujya nawe ngarabikora bikore niba wahejeje ivyo bari kurakora ukabona bijya ntabikoze nicyo kindi gikore then witeho ivyigwa umenye kw'ishure ni waronka amanota meza kw'ishure nubwo tuzoba tugiye mu gihugu cahehe na muvyeyi uzagenda uvyumvishe ati burya bimeze uku nuko twari dufise ubutumira hana kwankire ariko ni waburi kigaba ntibizokunda ati ni vya bindi ni waburi kigaba no ngaha vyumvishe atora inkoni kuko tugerageze kugarukira hafi abana kw'ishure baramenye canke baramenye bose kandi bose bose baramenye ni rero tubandanya kugira tugana ku musozo Flexa Gang nka wewe uyibona hehe nko mu myaka 5 iri imbere mwibona he Flexa Gang mu myaka 5 iri imbere ndabona ko ni umugwizo buri ku rundi rwego nuvuga ko uzo buri ku rundi rwego ku rundi rukero rushimishije bimwe binarenze ku buryo mbona ko tuzoba dufise nyene sinumva n'urugero no biha kabisa hari abantu benshi baje barabitangura bino byo gukora ibintu byo gutamba nkumbure ngo babonye baracika intege mwebwe ntimuteganya gucika intege ngo tuzobone cyo bundi Flexa Gang izimya hagugize ibujirizima no kuvuga kucerekeye gucika intege no mu badanseri banje ivyo barabizi ikintu cyo gucika intege si cyo wanje kabisa si cyo wanje ko nongerageje kubona acitse intege mbanza nkamukuramo harabamo ikintu cyo kubirukana kenshi bishoboka kugira ngo babo bashobora kuba bibaza ko ubwo bari urwanko ariko abe na gato mba ndiko ahubwo ngerageza kubaha kwiyumvira batekereza ibyo turimwo babone ko atari ibintu byo gupfinata so ikintu rero kigerageje kumera nk'inkinshi intege cyose ndacyansoringa nyine nkamera nkaho mengo ntacabaye nkanacirengagiza nko mengo ntaconze gira rero akajambo kanyuma ushikiriza imbere yuko nanjye nzakubwira icyo mvuze akajambo kanyuma nushikiriza nuko bobandanya badukurikirana ku mbuga bagatanga kuko umusanzu wabo no kudukurikirana
comment zabo zidutera intege apani ziduca intege ziba zikenewe batibagiye namwebwe mugerageza kutwerekana kugira ngo tugere kure Sky Media Burundi bagerageze kubakurikirana kuko turi kumwe twese birashoboka. Okay, reka rero ndabashimire mwe mwariko muradukurikirana kuri Sky Media, ndabibutsa ko mwari kumwe nanje Amigo Amin Chaga Classic, behind camera kumwe na Tutu Boy. Ngira ngo wumvishe intahe yuno musore Imran arongoye Flexa Gang, ukuntu gutamba gusa video imwe aho yari mugejeje. Mbega ikibazo ndagusigiye, mbega byari bikwiye yuko abavyeyi bahagarara hagati y'impano z'abana babo? Nicushobora kunyishura. Hari ibihugu byinshi byagiye biratera imbere, duhereye akarorero nko mu Bugande, abana baho basigaye bajya mu competition manini y'igihugu za Got Talent, n'abana benshi. Mbega umwana n'impano barakwiye gutandukana mpaka ahejeje ishuri, cyangwa umwana n'impano baba bakwiye kugumana mpaka ishuri riheze? Icyo kibazo ukinyishure muri commentaire.